Ibiza n'isibe vyamyeho kuva kera na rindi. Abarundi baratahuye ko ivyo vyose biva kwihindagurika ry'ibihe. Umugwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza wakoraniye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura uri kumwe n'ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge, aho bariko bashira mu ngiro integuro y'icokorwa ufatiye ku biza bishobora gushika, kwari kuraba kandi icokorwa mu kwitegurira ikiza ndetse n'ingene bohangana n'ikiza mu gihe cashitse. Ibiza n'isibe vyamyeho kuva kera na rindi, ariko mu mico y'ibihugu bimwe bimwe hariho abavuga bati ni vumwe, Imana yashavuye, umwami yatwaye nabi, none rero Imana iduhaye ibihano. Ariko uko iminsi yagiye irahera niko abantu batahuye yuko ibi biza tubona bituruka hanini kwihindagurika ry'ibihe. Burundi nabwo nyene uravye aho buherereye burafise amangenga buhanze. Mu Burundi rero turafise imyuzurira dusanga cane cane mu biyaya vy'Imbo no mu Kumoso, turafise isenyagurika ry'imisozi, muri iyi misozi mubona ihanamye itambaye, turafise kandi n'imiyaga y'ibihuhusi ikwira hafi igihugu cose. Hanyuma rero hagatako kuri urwo rutonde ingwara z'ivyaduka ziza nazo nyene gusongera isibe. Turafise kandi n'amasanganya yo mw'ibarabara, kuko uravye abo ibarabara rihitana ni abantu benshi cane, bigatako rero tukaba tufise n'imiriro y'ivyaduka. Ivyo vyose rero bidusaba kwikingira no gushobora guhangana navyo. Niho rero leta y'u Burundi iravye ingene ivyo biza bihanga imiryango bikononera bene gihugu n'igihugu nyene, iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe n'ibiza bikomoka kuri iryo hindagurika ry'ibihe, leta y'u Burundi yagifashe nka nkama. Ni naco gituma ivyo biri muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere turiko turashira mu ngiro kuva muri 2018, tukazosuzuma neza aho tugejeje uheze mu mwaka w'ibihumbi 2030. Hariho uburyo butegekanije kugira ngo turabe ingene twokwifata cyane cyane dushimikiye ku biharuro duhabwa n'ikigo Ijebu. Ikigo Ijebu nico kitubwira kiti muri iki gihe imvura izoba ari nkeya canke azoba ari ku rugero rwiza, mugabo igenda ija kuba nyinshi. Iyo batubwiye gutyo akenshi twitegurira rero guhangana n'imyuzurira hamwe n'isenyagurika ry'imisozi. Rero ikigo Ijebu turiko turakorana no muri iki gikorwa. Iyo nteguro rero kugira ngo dushobore kuyishira mu ngiro neza, tuyiherekeza igikino niko novuga exercice de simulation. Turavuga tuti twitegurire ikiza kanaka. Ikiza kanaka turabe koko ko babantu bajejwe gutabara mu ikomine bumvise imwe wese ico yokora. Turabe yuko n'urwego rw'ikomine rurongowe na musanteri rushobora koko gushobora gukorodona niko nobivuga, gushobora gutunganya neza ingene abantu bariko barakora, bariko barishura ku kiza kiba cashitse. Kumwe wese abafise ico ajejwe ico akora, ari nko mu gisata c'amagara y'abantu, ari mu gisata c'indero, ari mu gisata c'inyubako. Bamwe bose baba bafise ico bakora bivanye n'ivyo biteguriye kuzokora. Bagize bati hazoza imvura nyinshi canke hazoza umuyaga w'igihuhusi, none hamwe vyoshika twokwitegurira iki? Uwarongoye umugwi ashikiriza ko mu mezi 6 amakomine yose yo mu Burundi azoba yamenye icokorwa mu gihe kiza kizoba cibonekeje. Tugiye gukoresha cane cane ya maradiyo y'abene gihugu, ico twita radio communautaire, kugira ngo za nkuru za Ijebu zivuga ngene igicu kizoba kimeze buri gihe zizokwame zishikira wa murimyi mworozi, kugira ngo umuntu arime yimbure, nuko yoba azi guhangana n'ibihe, ingene ibihe kuko biza konona umwimbu. Rero tumenye guhangana n'ivyo biza kugira ngo turime twimbure.